Mushimagiza umukama ntibakwiye kunina hasi imyaka n'imyaka. Kaze banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Turagarutse na ca kiganiro cacu Pati ndakwibarize. Intumbero ni ya yindi, twomara gute indwi yose turi mu mudiho w'ijambo ry'Imana? Inyishu nta handi muyisanga atari mu kiganiro Pati ndakwibarize. None umutumire ni umusaserodoti w'umukama, Patiri Inyasi Nkurunziza. Amahoro neza Pati. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Gira iteka. Turisangire kumwe na mwebwe mwese bakunzi ba Axia Vibes TV. Nizere ko mwasozeye indwi neza kandi mutanguye n'iyindi mu mahoro. Ego cane, ndakengurukira Imana. Ego, none Gapati, mbeko numvise muri Eklezia ukwezi kose kwama gufise ico kwitirirwa. Uku kwezi twaraye dutanguye kw'icenda kwitirirwa iki canke nde? Ego, ubwa mbere nivyo buri kwezi tuba dufise muri Eklezia uwo twambaza canke iciyumviro twisunga. Ivyo biri muri ya ntumbero yuko twokumva ko tugize umubiri umwe mu budasa bwacu, mu migabane y'isi turimwo, tukumva yuko turi ingingo z'umubiri umwe. Ivyo rero bigaca muri ivyo bisabisho dukora nko muri Eklezia. Ndabaye nk'akarorero, buri kwezi haba hariho udusabisho dusangira Papa dusangiza. Rero tuvuga ishapure tugaheza tugasenga les intentions du Papa. Tuvuga ko Papa tumugira Imana, oya mugabo Imana ivyirangura yamica ku bantu. Ubumwe rero ibutwubakira iciye ku bantu batandukanye. Rero twe muri Eklezia ikimenyetso kiboneka, ego magara make nk'uko umukama yabishatse kuva aho imfunguruzo Petero ni Papa Francisco. Biraca rero no muri utu dusabisho dusangira buri kwezi, aho Eklezia yotera akazuba hose. Nk'ukwezi kwa gatanu turitira umuvyeyi Bikira Mariya twese, ukwezi kw'icumi, ukwezi kw'irozari, ukwezi kw'indwi, ukwezi kw'amaraso meranda cane ya Yezu, ukwezi kwa gatandatu, ukwezi k'umushaha wa Yezu. Ego, uku kwezi kw'icenda rero natevye ngira tuza turagaruka ku kwezi kumwe uko tugushitseko, ni ukwezi kwitirirwa abamarayika, kwibuka ko umukama mu biremwa yatunganije iruhande ya twebwe abantu yarashizeho intumwa ziwe zitagizwe n'umubiri ariko ari imitima igamburukira Imana, imitima ituzanira ubutumwa bw'Imana, imitima iduhagarikira muri ino si kugira ngo ntiduhitanwe n'imitima mibi, ntiduhushagirike, ntiduhushe inzira. Umuntu wese ngo arafise umumarayika wiwe. Abamarayika b'abana Yezu yarabavuze, babamarayika bagaburira Yezu mu gahinga, bagumanye nawe ku musaraba kandi babigiriye Yezu nta na kimwe Data yamugiriye ataduhaye. Rero abamarayika twarabahawe kugira ngo batuyobore muri kuno kwezi. Rero n'akaryo kukubumviriza kurumva ko ni imitima si abantu duhura ngo turamukanye. Rero dutegerezwa kugira imitima yugurukiye ivyo vyiza Imana yashize iruhande yacu kugira ngo bize biratuyobora mu nzira y'ubweranda. Hari ba Rafayeli, abamarayika bakuru Mikayeli, Gaburiyeli. None muri kuno kwezi abitirirwa abamarayika, nukuri biyumve, ba Rafayeli, ba Mikaheli, ba Mikaela, ba Rafaela, ba Gabriel, kakuzukuru kacu marayika
turaramukije inakuru na sitadiya, abavyeyi biwe turabaramukije cane. Ego ba hafa nukuri abo bose biyumve aho bari. Urumva ekleziya iradutegurira vyose bikwiye kugira ngo ntiduhushe inzira. Muri kuno kwezi rero twakira iyo nema yo kwigirira abamarayika. Ego murakoze cane abamarayika barinzi baturinde. Ego turaramukije abanyamuryango bose batoranye ayo mazina y'abamarayika rwose cane. Ego none gapati twaramaze hafi indwi zitanu tuzirikana inyigisho ya Yezu ku mukate w'ubuzima. Kubera iki aho hantu ekleziya yahashimikiye cane rwose? Ekleziya irahashimikira rwose kuko ariho hakwiye gushimikirwa, kuko ariho hari ishimikiro. Jewe ndi umukate w'ubuzima. Mwene ayo majambo rero Yezu avuga yidondora, kuko Yezu ari Imana, aba ariko araduhishuka, aba ariko araduhishurira akaranga k'Imana. Jewe ndi umuco, jewe ndi umwungere mwiza. Ego ayo majambo n'amajambo y'ukuzirikana cane. Jewe ndi umukate w'ubuzima rero, jewe ndi jambo, kuko Yezu ni jambo wa Mana Data yigize umuntu. Iryo jambo twumviriza, tuzirikana cane cane mu nkuka y'imisa. Iryo jambo ku meza y'ijambo ry'Imana rigaheza ku meza meranda rigacika umukate w'ubuzima, rigacika inyama Imana yarashatse kutwigaburira. Rero murumva ko ari ishimikiro, niwo mutima w'ekleziya, niho ekleziya ikura ifunguro yayo. Nico gituma buri munsi umusaserdoti n'umukristo abishoboye buri munsi ahamagariwe gushimikiraho, gufungura iyo funguro, kuko ekleziya iriho nka bwa bwato busoza butujana mu gihugu c'isezerano, muri Yeruzalemu nshasha. Isi ni nk'uruzi, ni nk'ikiyaga. Rero kugira ngo umuntu ashobore gusoza abandanye, hari ivyo bahura, ibinyaruzi vyinshi muri ino si, arakenera rero iyo mpamba. Jewe ndi umukate w'ubuzima, ubuzima budahitanwa n'ikintu na kimwe. Uwumaze kubugira, naho yogwara, naho yopfa, naho yovunika, naho yogira iki, ubwo buzima aba amaze kubucakamira. Iyo wakiriye jambo wa Mana Data ukamwakira muri Eucharistia, uba umaze gucakamira ubuzima, ntakiba kikibukwaga. Urumva rero n'umutima w'ekleziya, iyo mukate w'ubuzima, ugaca utugirira iryo sakramentu ry'urukundo n'ubumwe, urukundo rutunywanisha twese. Igihe cose tuja kwakira iryo jambo, tukaryumviriza, tukarifungura, ni kugira muri twebwe hakure rwa rukundo rwunga ubumwe. Umugabo akunga ubumwe n'umugore wiwe, imiryango ikunga ubumwe, imiryango kw'isi yose ikunga ubumwe. Murumva ibi vyiza biranguka muri Eucharistia. Nta cakubiri na rimwe riba ku muntu yinjira akemera uyo mukate w'ubuzima ukamugaburira, kuko ubuzima n'urukundo, ubuzima n'ubumwe. Hanyuma rero murabona muri ino si naho yaremwe n'Imana, nta kw'isi itagira kugira ngo yirukane Imana, yigize kuri Imana. Murabibona mu nama nshingamateka, murabibona aho bavuga ati ivy'Imana kirazira no kubishira habona. Imana ntako abantu batagira, isi itagira kugira iyirukane. Rero n'umukate w'ubuzima uguma wimika Imana, uguma wibutsa abantu ahari Imana, guhorana n'Imana, kuko mu Mana hari ubuzima, kure yayo hari urupfu. Ego cane, Imana ininahazwe. Reka aka karirimbo katumirira amate gatoya. Ego.
Ego Pati, murakoze cyane, reka tubandanye kino kiganiro, mudufashe ku byiyumviro bibiri canke bitatu byo dutuma twigumurira muri ya vibes ya ivanjiri twazirikanye ku munsi w'Imana, ku munsi wa Mungu. Ego cyane, kwigumira muri vibes y'ijambo ry'Imana niryo twariko turavuga nyene. Rero ivyiyumviro bikeyi, iciyumviro ca mbere tugikura muri kirya gitabo c'amategeko twasomye, aho Musa ashikiriza amategeko n'amateka y'Imana abanyisirayeli, avuga ati nimwumvirize Imana, muheze muyashire ku muzirikanyi, muyarangure, azobaha kubaho, mwinjire no mu gihugu Imana yabagabiye. Rumva ijambo ry'Imana, kuko Imana ariyo buzima, ijambo ryayo niryo riduha kubaho, kuko turashobora kubaho kuri ino si tutabayeho. Ivyo uyu munsi turiko turinjira mu nyigisho rwose n'ivyiyumviro gusa, ariko kumva yuko kugira tubeho ari kubw'ijambo ry'Imana. Rero hariho utujambo tubiri Musa yongereje ko ati ntimwongerezeko canke ngo mugabanye, musobanure utwo mushaka, murisome, murizirike uko rimeze. Rero muri ino ndwi tugira kigoro, nukuri utuma usoma akarongo kamwe ariko ugasome uko kameze, ugasubiremwo, ugasengesha, ugasubiremwo. Burya urashobora kwibaza ko uzi imirongo myinshi muri Bibiliya, ariko hageze kuyivuga ugasanga ugenda urashiramwo utuntu twiwawe, kuko utarigera wewe nyene wisomera ngo wumvirize. Ego rero ico ndakibipfurije rwose, mwugurure Bibiliya, kuko niho hari ubuzima. Ego iciyumviro ca kabiri gifatanye n'ico, kugira ngo muronke motivation. Muri ca kirimi co bavuga motivation kiravunga. Kubera iki? Kubera ngo Imana, ivyo ni Yakobo bivuga mu kigabane ciwe ca mbere, ati Imana muri atagitutu kirimwo, idahinduka, yashimye kutwibarukisha ijambo ry'ukuri, kugira ngo tuba aba mbere mu biremwa, tuba aba mbere. Urumva yatwibarukishije ijambo ry'ukuri. Urumva rero kugira ngo tube aba mbere mu biremwa, dutegerezwa gusoma, kuzirikana, gufungura iryo jambo, tutongeyeko, tutagabanije, niryo riguma ritugira abanyakuri. Uraba ibinyoma biri ngaha kuri ino si, ibinyoma biri mu kungena isi itwawe, bikaca bivyara ingwano, bikaca bivyara impunzi, bikaca ivyo ari vyo bivyara ingwara, ibintu vyose bimeze nabi bituruka ku kinyoma, kuko shetani ni uwunyomeka, ni umubeshi. Rero twe twibarutswe mw'ijambo ry'ukuri. Muri ino ndwi rero uwoba yiyumvira ingene yotsinda ikinyoma mu buzima bwiwe, ni ukuri yibuke ko twibarukishijwe ijambo ry'ukuri, ko turifise. Rero duheze dusubire dufungure uko kuri, tureke kuguma mu majambo y'ikinyoma n'abanyomeka umunsi wose, iminsi ibiri. Oya, ego ico n'ikindi ciyumviro. Ikindi ciyumviro ca gatatu ni ego ikinyenga c'injiri yo muri uno musi w'Imana. Ego iduha iki ciyumviro, bene kivuga gute? Yuko ibintu vyose tugira mu gusenga, imigigwa dukoresha, harya abantu bategura abakorezi bakabambika, harya muja gutegura altari mugashiraho amashurwe, bijya vyose mu gihe bitagushize muri connection n'Imana, Imana nayo ikaba ari rukundo, bijya vyose bica bicika ibigirwamana, bica bicika ibintu vy'imigigwa, bijya bintu vyo gukaraba n'ubwira, ukarabisha umubiri w'inyuma, bijya vyose rero tugira na ya nkuka y'imisana ariko ndagira
mu gihe bitatwegereje Imana tuguma muri iyo migigwa, umuntu agashika mu misandigaye ukaririmba ukagira iki, ariko ntiwigere wugururira Imana ngo ishike muri wewe. Rero twibuke ko ibintu byose tugira bitegerezwa kutunywanisha n'Imana rukundo, kuko ngo uwukunda aho ni mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani ikigabane ca 4:7, uwukunda niwe yavyawe n'Imana kandi niwe azi Imana, nayo udakunda ntazi Imana. Urumva rero ntitugume mu bintu vy'imigigwa, mu bintu vy'inyuma gusa, ivyo dukoresha, ivyo ekleziya iduha bimwe twita les rites, ego ntibibe ibitubloka, ibitwugaranira muri vya bintu Yezu yadondagura bibisha ubusuma, ubushegabo, urogorogo, ishavu, kuvuga nabi abandi, biki, oya, bibe ibidutuma tureka Imana yinjira mu mutima wacu ikatumesura neza, ikaturongorora, imitima yacu igasigara yuzuye rwa rukundo. Ego ko tudaherukana, reka ndabongereze ko akandi kamwe, nahora ndabagirira utwiyumviro 2 canke 3, sindabatevya. Hari akantu nabonye ingene, kandi niyo ndiko ndasoma ijambo ry'Imana ubona ikintu kijanye no kurereka. Ikintu kijanye no kurereka ni ikintu ciza mu gihe tugikoranye umutima w'urukundo, ko Imana yarashatse yuko urereka mwene wanyu kugira ngo umuvyure, umugirire neza. Kayini mwene wanyu arihe? Turi responsable les uns des autres. Kurya umuvyeyi arereka umwana, mwajanye kuri pisine, wewe ukaguma uri hariya ariko ukaguma umureretse kugira ngo ntatwagwe, canke wamujanye mu ma activité gukina heye, nawe ugira uguma umureretse. Uko kurereka rero ni kwiza, niko duhamagariwe. Rero ntidukunde yuko shetani vyivangamwo ugasanga turiko tuba mu kurerekana kubi, aho urabonye naka na naka, ubwo nyene wewe nyene muri wa mutima wuzuye ububeshi n'ubushegabo n'iki, ukaca ubiremamwo ikibi, ukaca ukwiza ico kibi agahinga kose, ukamana ijisho rifoye kugira ngo rirereke, rigira ko ribona, rice rigahindukiza gutya, akanwa kawe kace gatangura guturira. Rero muri ino ndwi murerekana umutima w'Imana, n'uwo mwobona yatsitaye kubera umutima mwiza, muheze mumupfuka agashambara, mumuduze. Nico nobipfuriza muri ino ndwi kugira ngo mugume mu kinyenga c'ivanjiri. Murakoze cane Patiri, usubira ego kutwinjiza mu ntimatima y'ijambo twagaburiwe ku munsi w'Imana. Turashoboye kurizirikana rwose bisumbije uko twaryumvise. None Gapati, aka kantu gatoya ndakwibarize, Ndi hano kugira ngo ego byo muhejeje kutuyagira. Yezu yari yashigikiye abantu bajya badakaravye, kumengo ntiyishuye neza ikibazo c'abafarisayo. Urakoze cyane. Nico nariko ndavuga. Urabona abafarisayo bamubajije kirya kibazo bareretse abatumwa biwe bariye n'intoki zicyoye, avyumva. Urumva bariko bararereka kugira baronke umutego. Imana rero ni Imana, araheza arababwira icamuza, ntibitiranye ibintu. Yezu ntiyazanywe no kutwigisha ingene dukaraba, ingene twikwiza, tugira iki. Yezu yaje kuduha uwo mutima uduha gutegera ivyo vyose. Nico yaje arondera.
Bibiliya ni igitabo cy'ukwemera. Yohani niwe atubwira ati ibi byanditswe kugira ngo mwemere. Ibindi rero bijanye na hygiene, hariho ministeri za hygiene, ubushikiranganji bujejwe ivyo, turinda kuja gusoma Bibiliya kugira umenye kumesura, kugira iki. Rero aba bafarizayo bariko baravanga ibintu, ukamengo uyu mucafu w'inyuma urashikiriza niwo gicumuro. Uyu mucafu w'inyuma uratandukanye n'igicumuro. Ni vyiza koga ubucafu bw'inyuma, ariko ubucafu bw'imbere naho urara uratsirita amaga y'inyuma, amaga yo mu mutima, igico rero icazanye Yezu. Yabure tuba abantu bo gusiga utuverni inyuma gusa. Urabona mwene izi nzu zacu iyo zashaje ushizeko akarangi inyuma ntaco bihindura, indani yarabunzwe, iguma izira guta ubudongo. Rero nico Yezu yashatse kugira, ariko ntiyashatse kubuza abantu kugira isuku. Ibyo n'ibintu bitegerezwa. Yezu ntiyovyubahuka. Ico cari ikibazo muri kirya gihe ciwe no muri birya ariko arishura muri urya mwanya. Ego, urakoze cyane kutubwira ko Yezu ataguma ku bimenyetso. Yezu araba ibiri muri twebwe. Ego, bigaheza bigatuma n'inyuma hasa neza. Ego, mbwire ko Patiri uko hari akabonisi uhora uduha imbere y'uko dusozera ikiganiro, hari ico muba mwaduteguriye uno munsi? Oya, ntibikobura n'ivyo tutari duherukanye. Rega na jewe ndabakumbura kuri Axiya Vibes TV muri Pati ndakwibariza. Ego, ubwa mbere nuko murazi ko iki kiganiro kigira tubeho mu mudiho w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo turisomerwa na Eklezia ni muhira. Nico gituma bonus nama uko ndabishoboye mbanza kubasimbana kwa Papa rero yatanguye urugendo rugira 45 rw'ubutumwa, ruzoba rurerure, ruzomara imisi 12. Yoru yari kurugira haraca imyaka 2 haca haduka Covid. None uyu munsi yashitse, turiko tugira iki kiganiro ari kuwa kabiri. Yashitse ku muhingamo muri Indonesia, azogenda no muri Papouasie Nouvelle Guinée, agende muri Timor Oriental, agende no muri Singapore. Urumva ko agiye muri ya migabane ya Aziya na Oceania. Imbere yuko ahaguruka yabanje kuba kumwe n'abantu batagira aho barara, batagira aho bakika umusaya. Ikimenyetso cyo kutwereka rwa rukundo, wa mutima usangira, urondera abadafise. Rero imbere yuko aca afata urwo rugendo, kandi ibihugu byose yagiye aracamwo birenga 10, indege yiwe yaziracamwo, yaheza akarungikira ubutumwa umukuru w'igihugu w'ico gihugu indege yiwe iciyemo amuramutsa. Murumva rero ko ari urugendo rw'urukundo. Ikindi nokongera ko kuri urwo rugendo nuko aho hantu agiye ataruvuga ko hagwiriye abakristu b'abakatolika. Ico rero kikatwibutsa yuko umukatolika, yaba umukristu, yaba umupatiri, yaba umwepiskopi, yaba umukardinal, nuwa bose. Catholique c'est vraiment universel. Igihe duhezagira bose, biratugora n'ivyo umengo dushaka kumva kumengo turi dini. Oya, turi umuryango, nukwemera gushingiye ku batumwa. Rero nukugumana ku karanga, kukugururira imiryango abantu, naho hama hariho ako ka reflex ko gushaka kwiyugarana, gushaka kubona
utuntu nyene twiwawe twiwanyu twe ture abakatolika nyene tukiyugarana no kuza turaraba tukaraba intimatima ya vyose. Aho hantu rero haratwigisha, ndazi ko ari deba ikomeye, ariko Yezu yamye agenda ahamvye abantu no mumva yaragenda. Ego akantu ka kabiri urabona tukaca tugaruka naho tugenda hariya twama dufise muhira. Hano muhira rero Mbabazi, hano muhira rero kuwa gatandatu paruwase dukukira Wolfrife Shamling Ivesteros izoba ifise yubire y'imyaka 50. Hazoba haje abapatiri bakiriho ngabo ubutumwa bagiye bararongora iyo paruwase, na twebwe tuba hano sala babishoboye turabatumiye gose kugira ngo tugende twigina Imana dukenguruke. Burya iparuwase nababwiye yama ari ikimenyetso c'Imana, ikimenyetso c'Imana mu bantu. Ego aha ni muhira tura, ariko turafise iyo twataye uruzogi. Naho hamaze iminsi hateye ya ngwara iva umengo ku nkende, ku nyama z'inkende, sinzi ingene bayivuga, kandi twumvise ko umengo iriko irafata umurindi munini. None dutera intege abajejwe amagara y'abantu, dutera intege abantu, amashengero, ahantu hahurira abantu benshi, basubire rya suku wavuga. Urumva nk'ivyo n'ibintu tuca tugira n'ubwenge bwacu, ntitwinda kuja muri Bibiliya, n'ibintu Imana yatwanditsemwo, kumva ko muri iki gihe ibintu vyo kugwana mu nda, ibintu vyo kudakaraba neza, ibintu vyo kutotsa izo nyama neza, hama kwirinda izo nyama zo mw'ishamba, kugira ngo igihugu kibeho, abantu babeho. None nukuri no kuri Action Vibes TV tuvuga iteka ry'umuntu. Iteka ry'umuntu ntirishoboka iyo uyo muntu atamerewe neza. Rero turabatumiriye nukuri gufasha rwose kugira ngo ico kiza gitsindwe mu Burundi no mu karere, kandi bizoshoboka. Benshi bari ku kivi. Norangiza mpoza diocese ya Bururi, twarabuze patiri twatazira book, umupatiri umunezero, umupatiri yakunda umupira w'amaguru, mugabo umupatiri umutima mwiza, wa mutima Yezu yatubwira. Uyo mupatiri rero yarashengeye. Ndahojeje diocese ya Burundi, ndahojeje Eklezia Katolika i Burundi na Eklezia kw'isi yose. Uyo mupatiri yari yarize ngaha mu Bufaransa, yaramaze ngira nk'imyaka 2 atashe, yahora yigisha urwaruka kuri Université des Grands Lacs. Jambo nohereza ko ngaho nyene kwijanye n'ubwo rupfu, nuko tworeka urukundo rw'Imana rukadufasha vy'ukuri kuba mu muvukano, kuba mu muvukano, ngo hagize umwe atuvamwo tukabimenya n'ingoga, kuko twari dusanzwe turi mu rukundo. Abantu iyo tubana ari abapatiri, ari mu kibano gisanzwe, n'ukuri kwitanaho, ntihagire uwumva ko ari wenyene, kuko hari ibintu bimwe bimwe iyo bibaye umuntu agashengera ntibimenyekane. Iyo hoho bibaye kubigisha urukundo ka twebwe, hari igihe bishobora gutsitaza, ariko igikuru nuko ikibaye cose giheza kikadufasha guhaguruka, kikadufasha guhinduka. None Patiri Emmanuel, Patiri Book, Imana igushire aheza kuko imbabazi zayo, mw'izina rya Yezu Kristo yatsinze urupfu. Amen, amen. Murakoze cyane Pati kuri kuvyo mutuganiriye. Ego Pati, narasomye abashoboye kwandika mu makomantere bishuza abakunzi b'ikiganiro c'inkino z'urukundo ngo mwabibagiye. Oya ntibarire ngo bahogoze, n'ukuri jewe
ndazi yuko umupfasoni Kanyambu Amandine ariko arabategurira ibintu muriko biryoshe, murikazanura turiko turikazanura, urabona hari twinshi nyene, urumva n'umuvyeyi mu rugo, abana bariko baritegura kugira batangure amashure bimeze neza, yego ariko vuba rwose dufatikanije n'uwo mukenyezi tuzobazanira amakuru ngira abanywanyi b'ico kiganiro ngira ego badutenyenyere gatoyi kanzwinya. ego murakoze cane banywanyi ba Axia Vibes TV, muze kuryoherwa n'iki kiganiro canyu Pati Ndakwibarize, mwibuke like, share na comment, subira mugire morale. Uku kwezi guhere tumaze gukwira abanywanyi 2,000 mbere n'abarenga, ego twese dukerebuke rwose cyane. Axia Vibes TV ikwifurije kuguma uhagaze mu iteka, wewe uhagaze kandi wiyubare ntugwe. Nawe muvukanyi waguye uvyuke, kuko ikosa suko gwa Pati. Oya, turashobora kugwa twese. Ego nukugwa ukaca wivayanga, ukagumayo ukivayanga mu vyombi. Ego ukabigira ubuhizi. Ego gira iteka bagenzi, bandanya uryoherwa na Axia Vibes TV. Tuzoba dusubira. Bye bye. Bye bye.